Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo cya Maraki igice cya 3 umurongo w'10 haravuga ngo muzane mu bubiko ikigira 10 gishitse kugira ngo inzu yanje ibe mw'ivyo kurya enda ni mubingeragereshe niko harawenye n'ingabo agize murabe ko ntazobagomorera ingomero zo mwijuru nk'abacuncuburira umugisha mukaburaho mu bukwiza. Dusangire ijambo rivuga ngo gutanga mu bwami. Burya hari ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Muri ubwo bwami bwose abantu bategerezwa gutanga kugira ngo bemeze ko ari abanywanyi b'ubwo bwami. Ni nka kujya ko mwishira hamwe dutanga intererano zisabwa kugira ngo twemeze ko turi abanywanyi b'iryo shira hamwe. Umaze igihe kirekire adatanga baramukuramwo uko biba bigaragaza yuko atari umunywanyi. No mu bwami bw'Imana n'ubwa Satani nuko. Mu bwami bw'Imana dutanga ibigira 10, amashikanwa y'ishimwe, amashikanwa asanzwe kugira ngo tugaragaze ko turi abanywanyi b'ubwo bwami. Kandi tuba abanywanyi igihe cyose twiyandikishije biciye mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nimba warakiriye Yesu rero umenye yuko gutanga ikigira 10 n'amashikanwa yandi yose uba uri kuragaragaza yuko uri umunywanyi w'ubwo bwami. Mu yandi majambo nimba utari kuratanga uri kuravuga ngo sindi umunywanyi nubwo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Sinzi rero ivyo urimwo ariko wari ukwiye gusuzuma kuriko urashitsa kuri umunywanyi w'ubwami bw'Imana. Mu bwami kwa Satani hoho baratanga mbere bagatanga ivy'agaciro kugira ngo wemeze kuri umunywanyi wo kwa Satani. Bagusaba icyo ukunda kuruta ikindi, kandi bagusaba umuntu, bagusaba umuvyeyi, umugore, umugabo canke umwana ukunda kuruta abandi. Mu nyuma zaho bakagusaba amaraso, kandi abaho baravyubahiriza gusumba twebwe. None twebwe dutangira Imana igira neza atabindi dusaba ari ico kigira 10 gusa n'amashikanwa y'ishimwe. Ni gute tutovyubahiriza nkuko ijambo ry'Imana ribidusaba ngo nituze mu nzu y'Imana iminwe misa? Nuko rero twebwe dusabwa ivyorosha ariko tukabifata minenego. Reka kumviriza abariko barayovya abantu ngo ikigira 10 cyari cyo mwisezerano rya kera haba namba. Na Yesu yaravuze ku bigira 10 ahambarira abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe. Aravuga ko bari bakwiye gutanga ikigira 10 batibagiye kugira imbabazi, ubutungane, batibagiye no kwizera. Bisigura ngo ibigira 10 na n'uyu munsi biratangwa ntuzimizwe. Abandi bakavuga ngo abapastori nayo barya. Erega nshuti yanje ni watanga mu bwami ukemeza kuri umunywanyi, umupastori akayakoresha nabi ntibikuraba wewe. Uzoba washikije icyo usabwa ariko wayakoresheje nabi ni wazobazwa. Nuko rero ntuwumvirize ibyo abantu bavuga ariko shitsi cy'ijambo ry'Imana rigusaba. Sinzi ibyo wari umazemo iminsi ariko ntiwikwegera ubukene. Ijambo ryatubwiye ngo mugerageze ubikore mu bwizigirwa urabe ko Imana itaguha umugisha. Abantu bakeneshwa n'ibintu byinshi, igituma abantu bakena biva ku bintu byinshi. Urashobora kuba ukenye kubera utigeze ubu mwizigirwa mu gutanga ikigira 10 n'amashikanwa. Tanga mu bwami kugira ngo Imana igucuncuburire kumugisha. Yesu abahezagire.